amashimwe no guhimbazwa n'iby'Imana kubwo ubwizigirwa atwemereye gusubira gukorana hano muri rino joro. Ntabwo ari ibintu bitegerezwa ko duteza kuba turi hano canke ko duteza kuba turi aha, ariko ni kubw'ubuntu Imana itwambika ikatuzigama ikatwemerera ko dusubira gukoranira mu nyonga hayo. Idushoboze rero uno munsi dushobore gusubira kurangamiza tumuraba, kuko niwe mwami, niwe tugomba kuraba. Imana idufashe tumurabe, dushobore kumubona n'imbere yo gusenga. Sinzi ingene mwebwe mwiyumva mu mitima yanyu, ariko nkuze kuvyiyumvira. Twotegerezwa gusenga bisumbirije, twotegerejwe kwiyereka kenshi umwami wacu, hama tukamwugururira imitima yacu. Twotegerezwa kandi kubonerwaho ano mahirwe twaronse ngo tumusenge hanyuma tumushimire. Ntitwotegerejwe guhora ariko tukugurura umunwa, tugakoresha iminwa yacu, tukareka imitima yacu ikuzura ubuntu bwiwe na mpemu wiwe, kugira ngo dushobore kumuha amashikanwa y'amashimwe. Aradufasha kubikora, tugirira ubuntu. Ubu rero kumbure agomba gusoma ijambo tuzi twese neza muri Timoteyo wa kabiri. Intumwa Pawulo arandika bino, Timoteyo wa kabiri igice ca kabiri umurongo w'8. Timoteyo wa kabiri umurongo w'8 igice ca kabiri 8. Wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, nk'uko ubutumwa nahawe buvuga, nk'uko ubutumwa nahawe bw'agakiza buvuga, ubwo mbabarizwamwo no kubohwa nkabohwa nk'inkozi y'ikibi, ariko ijambo ry'Imana ntiriboshwe. Umurongo wa 10, nico gituma nihanganira byose kubwa abatoranijwe, kugira ngo nabo baronke agakiza kari muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza budashira. 11, iri jambo ni iryo kwizigirwa, ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe, namba twihanganana tuzokwimana nawe, namba tuzomwihakana nawe azotwihakana. Naho tutoba abizigirwa, we ahora ari umwizigirwa, kuko adashobora guhindagurika. Gushika ngaha irino jambo ry'igiciro kandi ryera, turazi by'ukuri nk'uko twabirazwe n'ivyanditswe byera yuko intumwa Pawulo yandika ibintu byinshi Timoteyo. Kenshi yakunda kumuha intege, akamwereka uburyo yategerezwa kwigenza no kwifata. Aravuga hano nk'uko twasomye ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, amen, yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Sinzi nimba turaba mu gihe cacu, reka tuvuge ibintu uko biri. Nimba twovuga rino jambo muri kino gihe cacu, canke nimba ryavugwa, kumbure twovuga ngo ninde yo kwibwira yuko ibyo azanye ari ubutumwa bw'agakiza. Intumwa Pawulo, umugabo yatoranijwe n'Imana, umugabo yatowe n'Imana, yagenewe ivyo. Aravuga ati
ni nk'uko ubutumwa nahawe bw'agakiza buvuga. Ubutumwa bw'agakiza harimwo ubushizi bw'amanga ku murongo w'9, ubwo mbabarizwamwo no kubohwa nkabohwa nk'inkozi y'ikibi, ariko ijambo ry'Imana ntiriboshwe. Iki cabaye ikimenyamenya yuko ari ukuri, kuko ukuri uko tubizi twese kwaragwanijwe guhera ku ntango. Guhera ku ntango ukuri kwaragombye guhonyangwa mbere kwicwa, ariko ni guhera aho nyene niho Pawulo yashoboye gupima, aramenya ibyo yavuze ko byari ukuri kw'intakuka. Nimba turavye mu gihe cacu, nanjye ntushobora kuvuga neza nkabyibutsa ko ijambo iryo twahawe ni ukuri kw'intakuka, kuko riragwanijwe, rirakwitwa hasi, rirahonyangwa mu migozi, mbere no mu kuremantanirizwa. Nimba intumwa Pawulo yashobora kuvuga ibyo, akavuga ati natangaje ubutumwa bw'agakiza, kandi ababwakiriye, ababwumvise rero, tuzi ko iryo jambo iryatangajwe mu gihe cacu ni rya jambo nyene, kandi rifise ibimenyamenya nyene nka rya rindi. Imana itugirira ubuntu, iduha ubuntu, dushobore gutwara hamwe n'intumwa Pawulo n'abandi bose batwitangiye imbere, tube ibitwazi, dutware ukuri, ubutumwa bw'agakiza muri nosi. Turazi yuko mu gihe cacu biragoye cane, ntibyoroshe kuvuga ukuri. Ninde yumva ukuri? Kuko ibivugwa byose byitwa ukuri kwagoretswe, ukuri kwacuritswe, ariko isi iravyemera. Ninde none yumva ukuri? Kuko kwaremenanirijwe. Niho intumwa Pawulo avuga ku murongo wa 10 ngo nico gituma nihanganira byose kubw'abatoranijwe, kugira ngo nabo baronke agakiza kari muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza budashira. Amen. Murongo wa 11, iri jambo ni iry'ukwizera, ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe, nta yindi nzira. Hanyuma rero acavuga ati ntitubayeho gusa, ntitubanye gusa nawe, namba twihangana tuzokwimana nawe, namba tuzomwihakana nabyo ni iby'ukuri, nitwamwihakana nawe azotwihakana. 13, naho twe twoba mbega ntiturabizigwa, nivyo ntiturabizigwa, nivyo ni iby'ukuri. Ijambo ni iry'ukuri. Naho tutoba abizigirwa, we ahora ari umwizigirwa, kandi ni iby'ubwiza cyane. Murongo wa 13, kuko ntahindagurika. Imana itugirira ubuntu, tugume turabizigirwa gushika ku mpera. We n'ijambo ryiwe, ku byo tumaze kumva kuri we gushika ku mpera. Intumwa Pawulo yavuze ati yari mu migozi, yaraboshwe, ariko ijambo ry'Imana ntiryari riboshwe, cyarazanywe hanze hose. Imana rero itugirira ubuntu, ijambo twahawe turitware kandi turikwiragize mu bihe aho tubaye, mu buryo ubwo ari bwo bwose. We arabizi, ariko ashire mu mitima yacu yuko twogenda tuje imbere tujanye nawe. Amen.
dushobore kurindirana nawe tugume dushikamye tube abatanyiganyiga maze tuzoganzanye nawe kugira ngo dushobore kumenya ubwizigirwa bwiwe tugume turi abizigirwa biwe kubwo amashimwe n'ubwiza bw'izina ryiwe kuko we adahindagurika ubwiwe kuko ni ukuri. Amen. Kandi ukuri kugumaho. Turahaguruka dusenge. Data wo mu ijuru, turongeye kuza imbere yawe munyonga hawe Mana, turagushimiye kubwo ubwizigirwa bwawe, kubw'ijambo ryawe o Mwami. Ntitunabereye, nta n'agaciro dufise o Mana, ntitunashoboye kukuzanira n'amashimwe ubereye o Mana yo mu ijuru. Ntidushobora kubifata, ntidushobora kubivuga neza, ariko wewe Mwami Yesu Kristo ni wewe duha ubwiza bwose kuko o Mana yo mu ijuru wafashe ikibanza cacu o Mana. Ndagusaba ungirire ubuntu bwawe o Mana, twese utugirire ubuntu bwose n'inkomezi zikomeye o Mana, dushobore kuguhimbaza o Mwami kuko urabereye kwakira amashimwe, ubwiza, ibyubahiro no gusengwa o Mana, kwakira ibyo byose Mana. Isaha yawe yageze, waragiye o Mana, igihe cawe kizogaruka, aho uzogaruka o Mwami. Nuduhe ubuntu o Mwami, tuhe ububasha o Mwami, dushobore kukurindira Mwami Yesu Kristo dufise ubushizi bw'amanga o Mana yanje kandi mucunguzi wanje. Nuduhe ubuntu dushobore kuba twiteguye kukwakira kuko Mwami igihe cageze. Ibimenyetso biravyerekana Mwami yuko igihe caheze o Mwami. Ndagusavye Yesu Kristo, utangurane nanje Mwami, utangurane natwe twese Yesu Kristo kugira ngo dushobore kuguha ibyubahiro, tuguhimbaze, imitima yacu kwigurukire Mana kugira ngo dushobore kuguhimbaza, tugusenge Mwami kuko ijambo ryawe ntabwo riboshe, ntiriboshwe, riridegembya. Uravuga widegembya, utugirire ubuntu bwo kugendera mu mwidegembyo, tugusenge tuguhimbaze Mwami Yesu Kristo. Amen. Amashimwe n'aba y'Umwami ko atwemereye kandi gusubira kuba hano n'amahirwe, kandi nimba dushobora gusenga dutegezwa gufata ayo mahirwe. Mwene Schmidt yamaze kuvuga, mwene Data Schmidt yavuze ibyo ingene twiyumva twese yuko twokwifuje kubwira Imana, kwibwira ku buryo twogira ubushizi bw'amanga ko atwumva, yumva ibyo tuvuga, kandi tukagira ubushizi bw'amanga yuko ibyo tuvuga bimuhimbara kandi bikaba biri mu kugomba kwiwe. Hose barasenga, hose turabizi twese, si bishasha. Nivyo hariho abantu basenga mbere badusumbya, ariko icyakamaro ni ugusenga by'ukuri mu bugombe bw'Imana, ni ukuvugana n'Imana kuko Umwami wenyine ubwiwe yabivuze ngo ntimugire amajambo maremare ariko mubwire Imana ibibakozeko. Hariho ibindi byinshi ibyo twogomba kugiriramo ubuntu tukabifata mu Mwami, ibyo dutegerezwa kumuzanira muri ibyo byose ibiduhangayika. Ariko haranditswe ngo nimba atwishura nuko twakiriye kuri we duhawe nawe, nimba twumva nuko twarose kuri we ibyo twamusabye.
bisaba ko dusenga mu byo agomba hama nawe akatwumva akatwishyura. Igihe hasomwa ijambo hano ngo ijambo ntiriboshwe, murabizi ijambo rivuga ijambo dusoma canke twumva, misi yose ni ikintu kimwe. Ijambo ry'Imana ribaho ibihe bidashira, ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi iryo jambo ry'Imana ntiriboshe. Twasomye hano ngo we yari aboshwe nk'inkozi z'ikibi, ariko ijambo ry'Imana ntiriboshwe. Nico gituma nihanganira byose. Asuye gusoma umurongo wa 12:2. Nico gituma nihanganira byose kubw'abatoranijwe, babwira ubutumwa bwiza bose bumvise ijambo, ariko imibabaro n'ibihe nk'ibi byose by'ukuri ibyo yagomba kwihanganira kwari kubwo abatoranijwe. We ubwiwe, reka tubivuge dutekanye no munsi, we Pawulo uwo yari uwatoranijwe w'Imana, cyari igikoresho ico Imana yitoranirije yihitiyemo. Kubera iki? Kubwo abatoranijwe kugira ngo abazanire ijambo ry'Imana, kubwo guhishurirwa. Ntiyashoboye guhishura byose amabanga, ntiyayabwiye abanyikorento. Yabwiye ngo mwebwe mwategazwa kuba abigishwa guhera kera, muracakeneye amata. Abikorento ba mbere 2. Ariko tubonye ishengero ry'Abefeso, mbere n'ivyete ku Baroma, n'ivyete ku Bigalatiya, tubona ku rugero ingene yashobora kwinjira mu bwina akinjira mu mabanga y'Imana. Hano nabonye ikintu kidasanzwe muri Timoteyo wa 2 umurongo wa 11 mu gice ca 2. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo nimba twarapfanye nawe tuzobana nawe. 12. Namba twihangana aro twibuke Yakobo ngo tugomba kwihangana kuko ukuza k'umwami kuri hafi. Muri Timoteyo wa 2 igice ca mbere umurongo wa 13, Pawulo aravuga ati, Timoteyo wa 2 igice ca mbere umurongo wa 13, gumya icitegererezo c'amajambo mazima wanyumvanye, ukigumishe ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Umurongo wa 14, ikibitsanyo ciza wabikijwe ukizigamishe mpwemu yera aba muri twebwe. Pawulo yarazi neza yuko atari gusa amajambo, ariko hariho ikintu c'iciza ico yari yajejwe yahawe, inyigisho zera zo mu vyanditswe vyera. Ngo ibyo wanyumvanye ubigumye mu kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Inyigisho yose, ibintu byose bizanwa bigomba kuba bifise inkomoko Kristo Umwami Yesu, kandi nk'intumbero. Nimba hariho ikindi kintu coba gifatanije n'ivyo kandi atari ubwiza bw'Imana no guhishira hejuru Umwami Yesu Kristo, tuba turi hande y'Imana. Ibyo ntibyari biranakenewe. Tubona ko ubwiza bwose bugomba kuba ubw'Imana. 14, ikibitsanyo ciza wabikijwe ukizigamishe mpwemu yera aba muri twebwe. Iryo jambo nyene hishuwe na mpwemu, ritegerezwa kuguma ari rizima, rikazigamwa ku bwa mpwemu muri wewe no muri jewe. Imana irashobora gukora ivyo bibiri, irashobora gutanga, irashobora kuzigama, ikabika, ikanazigama. Hanyuma haravuzwe mu gice ca 2 umurongo wa 2
timoteyo wa kabiri umurongo wa kabiri. kandi ibyo wanyumvanye mu maso y'ibyabona byinshi ubishikirize abantu bo kwizigirwa bazoshobora kubyigisha n'abandi. amen. ibi nabyo birahambaye cyane. Paul aravuga hano ngo icyo wanyumvanye mu maso y'ibyabona byinshi. Paul ntiyavugira timoteyo mu bwongoshwa ngo umviriza rero wumva utunaturiye. oya, icyo umuntu w'Imana yavuga mu butumwa bwiza abandi benshi barabyumvise. si umwe wenyine yashoboye kuza ngo urumva ngo yanjeje ibintu bidasanzwe jewe. oya, nuko umuntu umwe yamaze kumva bose barabyumvise ibyo umwe yumvise. cyari cy'umuntu umwe cyari cya bose. Imana ntabwo ikora ibyo mu mabanga nk'uko ndabizi benshi baratangara ingene ahaba gushukana no guhendwa k'umugwanizi. nimba umuntu agombye kuvuga ambwiye ngo afise ububasha igihumbi bwo gukora, oya sinomuhaririza, ariko nimba hariho abantu bumvise ijambo ry'Imana bakemera bakanyiganyizwa bagatwarwa n'umuyaga uwo ari wo wose n'inyigisho izo ari zo zose. ariko hano turagabishijwe kugumya dushikamye tugashikiriza ibyo twumvise munsi y'uburongozi. munsi hari byabona ibyo bigomba guhabwa abantu biba bizigirwa, atari abantu baca babikora urudandazwa rwabo. oya, abizigirwa bagaragaje ubwabo ko iby'Imana yahishuye, ibyo bigashobora kuba nabo ibyo bahishuriwe ubwabo kugira ngo nabo babishikirize abandi. amen. hanyuma basubire babyigisha ukundi gusha. amina. bashobore kuba bafise ubushobozi bwo kubyigisha. byatwaye umwanya muremure ngo rujya runganwe rw'Ikristo ruherengetere. uwo Paulo nyene yashoboye kugabisha mu buryo bw'ibwina, arandika ati ndazi yuko inyuma yanje benshi bazoca baseruka intambwe, amabingira azoca aza gutabagura umukuku, azozana inyigisho atari z'ukuri. ngo aravuga ngo nkemu avuga ibizoba mu minsi ya nyuma. tubonye ibyo byose tukabyitegereza, woshobora gusoma kure mu gice cya kabiri kure ukabona izindi mpanuro guhera ku murongo wa 14. Timoteyo wa kabiri 14. wame wibutsa ibyo ubihanikirize mu nyonga z'Imana, ntibagwanire amajambo kuko bitagira ikimazi bigwisha abumva. nimba Imana itubwiye mu ijambo ryayo, uwundi muntu akaba agomba kuzana ibihari kuri ibyo, umuntu nk'uwo ntiyizera ko Imana yaba yavuganye nawe. nimba Imana yatubwiye ntidufise ubugombe bwo gusubira gukora ibihari ku ijambo ry'Imana, duca ibwina tuba abashima, ntitugira ibyifuzo byo kuza guharira, ariko turizera by'ukuri n'umutima wacu wose, hanyuma tukakira ijambo. aho hose bafata ijambo ry'Imana nk'icyitwazo ngo babiharire ko ababyumva baba
baricwa barahungabana. Mbega byabaye by'ukuri? Murafata ijambo iryo ari ryo ryose guhera mu itanguriro rya mbere umurongo wa mbere gushika mu byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa nyuma, twese turaza kubonera hamwe yuko ijambo ryose ry'Imana ni ukuri kw'intakuka kandi riratunganye. Vuba canke bitevye tuzobona ugusohoza, bitumerera neza canke bitumerera nabi, dutegerezwa kwemera yuko ivyo Imana yavuze byose ni ivy'ukuri, ivyo birasohora kuko arazi ingene ibintu bizaba bimeze imbere yuko bishika. Umurongo wa 15 uravuga, wame ugira umwete wo kwiha Imana nk'uwamaze kurama, umukozi atarinda guteterwa, aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri. Amen. Ni ikintu cagiye ku mutima guheraho naba wizeye. Nimba ntegerezwa gutangaza ijambo ry'Imana, ntegerezwa kubikora ku buryo ntegerezwa guhagarara imbere y'Imana, atari gusa imbere y'abantu ariko mbere n'imbere y'Imana. Amen. Kugira ngo nshobore kugabura neza ijambo ry'ukuri. Ubu rero ukugabisha kurabandanya ku murongo wa 16. Ariko ibihumanya by'amagambo y'ubusa ubizibukire, kuko ababivuga bazoshishikara inzira yo kutubaha Imana. Yego, babandanya banyika baja kure y'Imana, kandi barashobora kuvuga Imana kenshi bashatse, bakavuga ibintu byose byinshi bashaka ku ijambo ry'Imana. Nimba babikora mu bihari, bakihagira uburenganzira, bakihagira n'ukuri ku nguvu, Imana ntibirimwo na gato guhera ku ntango. Nico gituma ivyo birongora muri ivyo bintu byose byanditswe hano mbere no gushika kuko baja kuri Imana. Hano rero amajambo ngo bimeze nk'igikomere c'igitema. Mu itanguriro 22 hariyo ijambo rya Aburahamu hamwe n'umusozi Moriya. Nagomba gusoma ibi mu kugira ngo nuzuze ibyo kuyinga twavuze hano, twarabivuze. Itanguriro 22 murongo wa mbere. Après ces événements, Dieu voulut mettre Abraham à l'épreuve. Hanyuma y'ivyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu. Aritaba ati, sabwe. Iramubwira iti, enda jana umwana wawe, umwana wawe w'ikinege ukunda, Isaka nyene, uje mu gihugu c'i Moriya, umutangireyo kw'ikimazi co koswa ku musozi nzokubarira. Ku musozi nzokubarira. Aussi le verset 4 est peut-être également important. Kumbure n'umurongo wa 4 nawo urahambaye. Le troisième jour, Abraham, ku munsi ugira gatatu, Aburahamu atuma amaso abona aho hantu hakiri kure. Nuko Aburahamu abwira iyo mikangara yiwe ati, nimusigarane iyi ndogoba hano, twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga, turaheza tugaruke hano. Turaheza tugaruke. Ukwizera kwa Aburahamu hano kuravuzwe mu majambo nk'uko kwashizwe mu bikorwa mu nyuma. Aburahamu
yarazi yuko yategerezwa gutanga Isaka kw'ikimazi kuko nivyo yari yategetswe. Uko niko yari ngo umutange kw'ikimazi cyo konswa ngo hariya ayi kw'ikimazi. Murazi cyo kimazi cyo konswa, ico kimazi baracica hanyuma bakaturira, hasigara iki? Amaraso. Mbega habaye iki? Umuntu w'Imana abwira abakozi biwe imikangara ati mugume hano, jewe n'umwana wanje tugiye gusenga, hanyuma turaza kugaruka hano twese uko turi babiri twese. Yarazi neza yuko yategezwa kumutanga ko ikimazi cyo konswa. Aburahamu yari afite ubushizi bw'amanga ko Imana yari yamuhaye isezerano muri Isaka ngo urubyaro rwawe rwose niho ruzohabwa umugisha, ngo mbere urubyaro rwiwe ruzoba ari runini cyane. yarazi neza yuko naho nza kwica umwana wanje nkamutanga kw'ikimazi cyo konswa hagasigara iminyota gusa, Imana iraza kumungarukanira, twese turi babiri turaza kugarukana kuko twavuye mu mukungugu. Uwo mukungugu nyene irashobora gusubira kuturemamwo. Uko no kwizera udashobora kuvuga n'amajambo. Aburahamu yitwa sokuru w'abizera. Urabona mbere ivyo ari byo. Aburahamu ntiyizera ivyo ari byo byose, yizera mu kuzuka kw'abapfuye. Yizera ko naho atanga ikimazi ko Isaka aza gusubira kumugarurirwa. Yashobora kuvuga ati tugiye gusenga, turaza kugaruka twese turi babiri, turaza kugaruka twese turi babiri. Mbega ijambo ry'ubwiza, mbega ukwizera bakundwa. Imana yari yavuganye nawe, twese twashobora kuvuga tukasubira kuvuga tuti natwe Imana yaratubwiye. Atari uko ntitwaba turi hano muri rino joro. Rimwe na rimwe biraboneka yuko umwami akora agarengana abo yabariye bakagira ibigeragezo atawundi muntu n'umwe yoshobora kubironka. Kumbure abo bantu b'Imana bose hano n'Aburahamu akarorero keza, nawe ninde yari gufata kuri we ibyo yafashe kuri we? Ariko Imana yari ifise inzira nawe. Ninde yotahura inzira z'Imana? Ninde yoshobora kuzifata? Ninde yoshobora kuzitahura? Ingene imanza ziwe ari zidasobanuritse, inzira ziwe zikaba izitamenyekana. Baroma 11:33. Nk'uko amajuru ayirenge ari hejuru y'isi, niko n'inzira ziwe ziri hejuru y'iziwacu, n'ivy'imbere byacu biri hejuru y'ivyiwe. Ninde yotahura ivyo byose? Hano kandi ku murongo wa 13, kandi uwo mwanya maze Aburahamu yunamuye amaso areraguza inyuma yiwe, ahabona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka cy'inzitane. Aburahamu aragenda afata ino ntama ayitanga kw'ikimazi cyo konswa mu gishingo c'umwana wiwe. Nayivuze iyi ntama yari imfizi. Aburahamu yayibonye nk'icitegerezo, nk'igitutu ca Yesu Kristo umwagazi w'Imana, acayizana hajya rero kugira ngo umwana wiwe abeho. Turabona ko mu nyuma igihe Mose yahamagara ubwoko bw'Isirayeli ngo busohoke, Imana yamubwiye iti reka some ibi kugira ngo ndabivuge neza, kuko ukwibuka kwanje ntikukimeze neza. Hano hariyo ijambo ngo reka umwana wanje w'imfura, umwana w'imfura hano ni igihe cyo gusohoka. Ibyo ego ngaha mu gice ca 4 kuvayo, igice ca 4 umurongo wa 24. Kandi uzobarire Farawo uti uku niko Uhoraho agize, ngo Isirayeli ni umwana wiwe w'imfura. 23. Kandi yarakubariye ngo rekura umwana wiwe agende, aje
kumusaba. Mwarabisomye mu nkuru za Aburahamu ngo umwana wawe w'imfura. Aburahamu yari afise abana benshi, abahungu benshi, ngo umwana wawe umwe w'imfura uwo ufise hano Isirayeli ngo niwe mwana wanje w'imfura, umwe w'imfura. Reka umwana wanje agende, maze mu nyuma umwagazi warakerewe kubwo abana b'imfura bose kugira ngo bagume bakingiwe. Twoshobora kuvuga ibintu byinshi kuri uno mugoroba, ariko turi hano kugira ngo dusenge, kugira ngo turondere mu nyonga h'Imana kandi dushobore gutahura ukugomba kwiwe natwe nubwo bigoye. Kumbure twogira neza gutera imbere mu kwizera, hama tugafata tugacakira ico dushobora gucakira n'ico tudashobora gucakira, ariko tukatera imbere mu kwizera. Hari wavuze ati umuntu yari afise ibibazo byo kugenda, igihe cyose yarahengama, ariko yasubira kubyuka ntiyagwa. Igihe cyose wabona umenga agiye kugwa, ariko abandanya kugenda akihagararako. Natwe turashobora kuvuga tuti nubwo aba imikangara yo kwicako igatemba, umwami arayihagurutsa. Ni mu Yesaya 40:30 twese turashobora hamwe kwiyegurira Imana. Uwadufashije azobandanya kudufasha. Nimba Aburahamu yashowe yizigiye Imana, natwe uruvyaro rwa Aburahamu, natwe tukaba turi uruvyaro rwa Aburahamu, turagomba kwizigira natwe Imana. Igihe tuza gusenga uno munsi bakundwa, tugire ku mutima yuko Imana iduha amasengesho ayo dushobora kumuzanira, atari gusa ibintu by'akamenyero oya, ariko ibintu Imana ishobora gushira ku mutima wacu. Ico nico tugomba kumuzanira, kandi nico tugomba twese gutwara mu masengesho. Nk'uko dukunze kubivuga, mu by'ukuri tube abantu bavuga make, tuvuge make mu masengesho. Twese umwe wese arashobora gusengera imuhira mu icumba ciwe, ntawuzi mbe ikangahe dusenga, kuko iminsi yose turabaca bugufi mu masengesho yo mu cumba. Ariko byobaye byiza ko hano twiga kubwira umwami mu masengesho magufi, tukamubwira ibyo yashize ku mutima wacu, kugira ngo bibe amasengesho ahumetswe na mpwemu yera by'ukuri. Ariko ntimwumve mwugure iminwa, Imana iraza kuzuza iminwa yacu. Nimba mutazi igituma mutegereza gusenga, igihe mutanguye gusenga, ibyo birashobora kuba byiza iyo wari ubizi imbere y'igihe. Byo bari byiza wari ubizi imbere y'igihe. Aho rero Imana iraza kubitanga, ariko twiyubare hashobore kuronka abantu benshi baboneka basenga umwe inyuma y'uwundi, kugira ngo mpwemu w'Imana ashobore kuba kuri twebwe, n'ibyahimbara umwanya Imana gukorera kuri twebwe. Twese turaza kwifatanya nawe, kuko twese turuguruye imbere y'Imana, turi imbere ya Data wacu wo mu ijuru, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, Imana y'Imana, Umwana w'Imana, uwo byose byeguriwe. Niwe afise ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Ni mu izina ryiwe aho twahawe byose, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Turi hano kuno mugoroba muri rino joro, ni aho niho tugomba guhamagarira Imana. Ni Imana nzima, Imana yumva amasengesho kandi ikayishura. Twizigire nk'Aburahamu nk'uko yari abifise, twizere nk'uko yari yizeye, tube abumvira nk'uko nawe yari uwumvira. Imana nayo iraza kutwiyereka kubw'ubuntu. Amen. Data wo mu ijuru, turagushimiye n'umutima wacu wose, o Mana, kubw'ijambo ryawe ryo kuduhumuriza, kubw'ijambo ryawe ryo kutugabisha,
ryo kuturemesha. Turagushimira mwami ko washoboye kutwemerera kubona mu majambo yawe abahizi mu kwizera, tukabona abagabo bari baboshwe ariko bashobora guhagarara hajya bizeye, ntibasubira inyuma nubwo hari ibibazo byinshi n'imibabaro n'ingorane byari bakikije mwami, ariko barakwizeye kuva ku ntango gushika ku mpera. O mwami turagusabye uduhe twese uko kwizera, kandi tugire uku kwizigira, tukwizere, tukwimatike ko gushikaho tuzova mu kwizera tukabona ibyo twizeye. Mwami nubihe twese. Turagushimiye kandi kubwo imiryango wuguruye iyo waduhaye mwami. Turagushimiye no gusohoza ijambo ryawe mu gihe cyacu mwami, kuko mwami aho ijambo ryawe ryashoboye kuza uracatanga abantu, kandi aho niho uzana abantu mu kwizera ubwiza n'ubw'izina ryawe ry'igiciro ryera rya Yesu. Amen. Amen.